Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza misi yose kuri imbonesha kure y'umuhuza TV. Ndabahaye ikaze muri aya makuru agezwe kuri uyu munsi wa kane, turi ku itariki y'indwi Nyakanga 2023, aho woba uherereye hose ndaguhaye ikaze, ntuze gucikwa n'ivyo twabateguriye. Reka ntangire nkuramutsa kandi ngo akaze wowe uherereye Bujumbura n'Igitega, bwo ni kumigwa mikuru ko ari ibiri y'igihugu c'u Burundi, bari mu ntara zitandukanye. Ndabaramutsa bari mu bice bitandukanye mu bihugu bibanyi ngaha ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure harimwo Amerika, Uburaya, Aziya ndetse na Australia no mu bindi bihugu bitandukanye vy'isi, nkuko mubandanya twereka ko mubana natwe mu vyo dushikiriza. Ndabahaye ikaze muherereye hose mu makuru rero agezweho. Turaza kwibanda kuri Willy Inyamitwe, Alain Guillaume Bunyoni ndetse na Perezida Varisito Ndayishimiye hamwe na Desire Uwamahoro. Hari byinshi rero duhejeje kubaronkera. Matwi yadusumira avuga ko Willy Inyamitwe ashobora gutumwa ko mu gihugu c'u Burundi. Uwo hasanzwe aserukira u Burundi mu gihugu ca Ethiopia ndetse no mu muryango w'ubumwe bwa Afurika, mukaza kumenya imvo yavyo dore ko bifise aho bihurikiye na dosiye ya Alain Guillaume Bunyoni. Hari rero amakuru avuga ko hari abashaka kunyuruza baheze bice Alain Guillaume Bunyoni ngo batangure kuvuga ko yatorotse. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko ni nyuma y'amakuru yagiye aravugwa cane ko Alain Guillaume Bunyoni yoba yaratorotse, ndetse hari niyigeze kuvuga ko Alain Guillaume Bunyoni yoba yarishwe. Ariko uyu mwanya uko duhejeje iminsi tubabwira rimwe bohero rikuru rya Gitega, ayo makuru yose y'abashaka kumunyuruza ndetse turaza kuyagarukaho ku buryo burambuye ku birabana na Willy Nyamitwe, navyo ni mu kanya gatoye ku buryo bw'idonido. Mu ntara yari Yugi hari umupolisi yishe umukenyezi wo bakorana imbere yo kwiyahura. Ivyo vyabaye ku wa kane Nyakanga 2023 mu karere ka Nyarunazi muri komine Kinyinya mu ntara ya Rugi. Umupolisi yishe umukenyezi wo bakorana rero imbere yuko yiyahura. Ka vyose vyaratangweho umupolisi yitwa Felix Mbonimpa yagirana amatati na Jerome Mvunyi, uwo yari kumwe n'umupfasoni wiwe. Nahe rero yashinzwe n'ababibonye nayo tukaza kuyigaruka ko ku buryo bw'idonido muri aya amakuru. Mu ntara ya Rutana ihagarikwa rya komiseri w'igipolisi mu ntara ryarabaye. Ni komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Rutana mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi, Colonel de Police Terence Niyongabo, akaba afungiwe mu ibohero rikuru rya Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji. Nibohero ryitwa Mpimba kuva ku wa gatanu uheze. Yarungitswe yari kumwe n'indi ndongozi y'igipolisi mu Rutana. Bahagirizwa kuba barivye amafaranga angana ibihumbi 10 vy'amadolari. Iyo nkuru rero twigeze kwibashikiriza, gusa ubu twaronse umuco wayo mukaza kubikurikira ku buryo bw'idonido. Nimubwiye kandi mu Kayanza abavyeyi bavuga ko bidoga bivanye nuko badashobora kugura ibikoresho vy'ishure vy'abana babo. Aho ni mu gisata c'indero, naho tuza gushimikira. Sizo twabateguriye gusa, ngo mu kanya gatoyi turaza kubashikiriza n'izindi zigiye zitandukanye. Ndagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko, wibuke ko kuye gufyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe. Ndaguhaye kaze aho woba uherereye hose. Reka dutangurire aya makuru kuri dosiye ya Alain Guillaume Bunyoni. Ubu ari mu ibohero rikuru rya Gitega, niho afungiwe. Uwitwa Desire Uwamahoro akaba yarabisikanije nawe ajanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi. Amakuru atugeraho havuye mu masoko yacu aravuga ko umugabo yitwa Willy Nyamitwe serukira igihugu c'u Burundi muri Ethiopia ndetse no mu muryango w'ubumwe bwa Afurika, nawe ngarashobora gutumwa ko kubera ikibazo ca Alain Guillaume Bunyoni. Ikiriho nuko ashobora kwitaba canke agakurikira umugore we muri Amerika, ako kuja kuri y'igiti Bunyoni na Uwamahoro badasiba kurya nk'amahitamwo ngo yoba arayiwe. Ese yoba yarakoze iki? Hari amakuru avuga ko muri CNDD-FDD
hoba hari abashaka kunyuruza Alain Guillaume Bunyoni baheze banamwice kugira ngo batangure kuvuga ko Alain Guillaume Bunyoni yoba yaratorotse. Hari ivyavuzwe kandi ko Alain Guillaume Bunyoni bishobora kuvuga ko arwaye indwara ikomeye cyane agaca asohorwa ibohero, ariko kandi ayo makuru ntiyemezwa neza. Gusa uwo mugambi woba uhari kuko Alain Guillaume Bunyoni aho afungiwe n'ivyidosiye yiwe hoba harabaye ico kuvuga ko iyo kwandika ikete karirungika kwa Varisito Ndayishimiye asaba ikigongwe, ariko ivyo vyose mu gihe bitakunze hari umugambi wuko Alain Guillaume Bunyoni bishobora kuvuga ko yoba yaratorotse. Ni nyuma y'amakuru rero minsi iheze yoba yaravuzwe ko Alain Guillaume Bunyoni yoba yaratorotse, hari abo baba babifisemo uruhare. Abo bose naba CNDD FDD abenshi batavuga rumwe na Varisito Ndayishimiye bashobora gukoresha abarongoye ibohero rikuru rya Gitega ndetse nabo mu butungane kugira ngo barekure Alain Guillaume Bunyoni. Ko Perezida Varisito Ndayishimiye ngarakwiye kurikanura kugira ngo bariko bigira abakunzi ba Alain Guillaume Bunyoni ngo bamutorokeshe abime amatwi ndetse nga arabe neza, kuko Alain Guillaume Bunyoni ngashobora gutorokeshwa mu nyuma ya kwicwa bikavugwa ko yanyurujwe ariko mu nyuma akaza gucika. Niyo nkuru rero yarigezweho kuri Alain Guillaume Bunyoni n'ivya Willy Nyamitwe ushobora gutumwa ko kubera ikibazo ca Alain Guillaume Bunyoni. Reka tubandanye mu ntara ya Ruyigi. Hari umupolisi yishe umukenyezi wo bakorana imbere yo kwiyahura. Byose byatanguyeho umupolisi Felix Mbonimpa yageranira amatati na Jerome Muvunyi, uwo yari kumwe n'umupfasoni wiwe. Umupfasoni yaciye arasa uwo mugenzi we, ariko amasasa aca afata umukenyezi wiwe Pascaline Kwizera w'imyaka 40 yaciye yapfira aho nyene. Kubw'ibipimo vy'igipolisi uwakoze ubwo bwicanyi yarahunze, igipolisi cagiye kumuhana iwe yaciye yiyahura ubwo nyene kubw'amasoko mu gipolisi. Niyo nkuru rero yavugwaga cane. Gusa no mu Rutana hari ihagarikwa rya komiseri w'igipolisi mu ntara. Komiseri arongoye igipolisi mu ntara yoba yarafunganywe n'iyundi bakorana bagizwe ko bari ibyo mafaranga angana 10,000 vy'amadolari. None ayo mafaranga n'amarundi aturuka mu Kayogoro mu ntara y'Amakamba. Mubona nuko ahagaritswe bwa mbere na Samuel Nzopfindekuye ajejwe ibikorwa vy'igipolisi muri komisari y'intara ya Rutana. Ivyo vyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana ku wa 2 Nyandagaro guheze. Umupolisi yari afise amakuru yose ko umugabo yari afise amafaranga menshi cyane y'amadolari y'abanyamerika, kabivugwa na rimwe mu masoko mu gipolisi. Umupolisi rero aciye ajana uwo yahagaritse muri komisari y'igipolisi mu ntara aho yamwakiye 10,000 vy'amadolari. Urwandiko na rumwe bamuhaye kandi n'icegeranyo bakoze cerekana ko yari yarengeje amafaranga mvamakungu yemewe n'itegeko ry'u Burundi kubafasha ingendo. Umugabo yari atasha avuye muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, yafize n'ibihumbi 48 vy'amadolari. Weyibwe rero yoba yaciye atabaza abakorera abo bapolisi baca bahaseruka. Urongoye igipolisi mu karere k'ubumanuko yaciye atebuka kugira amatohoza ku wa 29 Nyandagaro. Abo bapolisi babiri baciye bajanwa muri komisariya nkuru y'igipolisi c'Inyamiramabi kugira ngo babazwe. Nyuma yaho barasubiye mu Rutana baranasubira mu kazi, basubiye gufatwa ku wa 5 heze maca bajanwa ubwo nyene mu ibohero rikuru rya Bujumbura. Havuzwe rero n'ihagarikwa ry'uvunja amafaranga. Ni Samuel Nzopfindekuye yaragiye Gitega ku mugwa mukuru wa politike guhinduza ayo madolari mu Barundi. Uwamuvunje rero ayo mafaranga nawe nyene yarahagaritswe, nawe nyene afungiye mu ibohero rikuru rya Bujumbura. Ese woba warabaye umutego? Urongoye igipolisi mu ntara ya Rutana azwi nk'intungane n'imvuga kuri ku ncuro nyinshi yoba yaranka ibikorwa vy'ibiturire n'akarenganyo korerwa abanyagihugu kubw'amasoko yacu. Amatari w'intara na bamwe mu banywanyi ba CNDD FDD hatavuzwe izindi ntwazagabo bama mubona nk'intambamye. Abanyekongo benshi bama bibiba amafaranga mu Rutana, ariko Terence Niyongabo ntiyigeze avugwa muri ubwo bubisha, niko amasoko yacu avuga. Rabandanya ati Adjudant Chef de Police Samuel Nzopfindekuye razwi mu ntara yacu, avugwa mu mabi yose biranateye n'abakenga kuko yari afise umuntu bagoma bavugana kuri telefone imbere y'ihagarikwa
y'uyu mugabo yarafise ayo madolari bitegerezwa kuba ari ivyateguwe neza. Bw'ayo masoko kandi Terence Niyongabo yoba yaranse ishorwa ry'ibigori bijanwa muri Tanzania, igihugu kibanyi, urudandazwa rurimwo indongozi nyinshi mu ntwaro no mu mutekano muri iyo ntara. Kubw'amasoko yacu mu Rutana, Terence Niyongabo ba Samuel Nzopfindekuye barasubije amafaranga yari yibwe, ngo ntawe uvuga ko ata makosa bakoze, ariko uravye amajambo ashikirizwa n'umukuru w'igihugu avuga ko atawojana mw'ibohero mu gihe yasubije amafaranga yari yibwe canke agasubiza ivyari vyibwe. Bitangaje cane kubona ko ivyo bintu vyakozwe n'umwihwezo w'umumenyesha makuru w'Umurundi. Buramatari wa Rutana ni Olivier Nibitanga kuvugwa muri iyo dosiye yashoboye kuboneka kugira ngo atange umuco kuvyo yagirizwa. Mu ntara ya Kayanza, abavyeyi ngo ntibashobora kugura ibikoresho vy'ishure vy'abana babo. Iminsi mike imbere y'uko umwaka w'ishure utangura, abavyeyi bo mu ntara ya Kayanza bavuga ko badafise uburyo bwo kurungika abana babo kw'ishure. Ku bwa bamwe baramaze kuba amahitamwo abana bategerezwa kuguma muhira. Basigura ko kuronka amafaranga y'ishuri iri agacamutwe uyu mwaka. Kaye y'impapuro 100 yaduze ko amafaranga 500 y'amarundi ubu igurwa 2500, yahora igurwa 2000 ku mwaka uheze. Bikunda kuronka ayo mafaranga uravye igitigiri vy'amakaye akenewe kuri buri mwana n'ibitigiri vy'abana bahari muri buri muryango vyidogwa n'umuvyeyi n'abana bane bose biga. Isoko yo mu ntara ya Kayanza, abavyeyi baje kurondera ibikoresho vy'ishure barashinga intahe ngo nta n'uwo vyumvira. Mbere ngo naje kurondera amakaye, ariko icizere caheze kubera ibiciro biri hejuru. N'abakozi ba leta barengewe kandi bobo vyafuma kuko baronka umushahara wa leta. Ngo mwibaze rero kuri twebwe abanyagihugu basanzwe, niko mu barimyi yidoga. Umuvyeyi w'abana 3 vyabaye ngombwa ko agurisha 2 mu mpene yari yoroye. Bampaye ibihumbi bitari bike, ariko amafaranga yacu yataye agaciro kuko ibiciro vyarabaye umurengera kw'isoko. Bana baje nzorungika kw'ishuri abaterenga 2, wa gatatu azoguma muhira ko nta kundi, niko uwo mukenyezi avuga. Abavyeyi rero bavuga ko bafise uburyo buke kandi hari n'inzara izura inzara. Ngaha ngo ntitunashobora no kugaburira abana bacu, ntibazoja ku mashuri, ntibazokwiga neza kuko batazoba bafunguye, niko bagaragaza umwiheburo imbere yo gusaba leta kuhazeruka. Haciye iminsi rero abavyeyi bo mu ntara za Gitega hagati mu Burundi na Cibitoke nabo nyene bavuze ko barengewe n'iduzwa ry'ibiciro vy'ibikoresho vy'ishure. Kuva mu ntango z'umwaka, vyinshi mu vyakenerwa mu Burundi vyaraduze ibiciro cane. Bimwe muri ivyo bidandazwa rero vyaraduzwe no kushika ku rugero rw'ibice 300 kw'ijana. Ibindi nk'ibitoro navyo vyaradugijwe incuro 3, ariko vyagumye bikenye kw'isoko. Mwaka w'ishure wa 2023 shiri 2024 ukaba utegekanijwe gutangura ku wa 18 Nyakanga, niko umushikiranganji w'indero yoba yaratangaje mu minsi iheze. Ndabakengurukiye cane banywanyi bacu mudahwema gukurikira ivyo dushikiriza. Ndabasaba kugira ntimuze gucikwa n'andi yose tuza kubagezaho kuri iyi mbonesha kuri uyu munsi wa 4. Shobora kuri subscribe canke s'abonner niba utari wafyonda ko ukena kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Bane bahezagira.